Hello bakunzi b'Agasozo TV ndabaramutsa cyane nizere ko meze neza umeze fresh muri good muri alright yasoje ndameze neza kuri micro muri kumwe na MC Donari Numba Maître de la capitale Maître de la célébration aka Minixo Danger Boy umuhungu wa Rundi ndabwira ati rero big up sana welcome muri kino kiganiro kiba kimeze neza cyane tubabwira impano nyinshi zigiye zitandukanye ikiganiro ni Agasozo Talent twama tubahereza hano onye ku Gasozo TV uno munsi rero twagendeye umugwi usanzwe utunganya ibintu bijanye no gukina amafilime n'umuguri kuravuka kandi uri kurabikora neza witwa MT Burundi turi kumwe rero n'usanzwe ari umudirector akora igikorwa kiba gikomeye cyane areka tumuhe ikaze hano onye kuri microphone z'Agasozo TV abanze aramutse abakunzi b'Agasozo TV ndetse n'abandi basanzwe bakurikirana kandi bakunda ifilime ndundi welcome brother. Thanks bro. Umeze neza? Ndaho ndashima sinzi namwe. Natwe tumeze fresh sana. Tugusabe uramutse abakunzi bakunda amafilime ndundi. Hello guys, hello the fans. Muhereye hose ndagize mwiriwe cyangwa mwakeye cyangwa baragorovye. Twakunda filime ndundi n'abakunda kurabiganira biciye kuri Agasozo TV. Abahaye mwiriwe. Murakoze cyane hama ndibaza ni benshi bakumenyereye kuko benshi barakunda kurora amafilime ndundi bama bakubona uri kuractinga ni ibintu biba bimeze neza cyane rero hakaba n'abandi bashobora kuba batarakubona nk'abakubonye ubwa mbere wewe urinde amazina yanjye nyakuri nitwa Biremana Diyonge niyo maze nawe n'abavyeyi banje ariko keshi izina ry'akazi keshi bamenya ryo bazi abamamagara Gakara yego ndumukinyi wa filime ndundi na comedy ntabwo ari cyane sije ko directinga ariko ntayikina hama bwazanje bica kuri NT Burundi haba kuri YouTube wandika NT Burundi no kuri Facebook uca kuri NT Burundi majambo yose ni New Talent Burundi bisiguye ngo impano shasha z'abarundi New Talent Burundi twabonye ibikorwa byinshi bigiye bitandukanye uno munsi rero ikintu tugomba tuganire ko ni kubijanye cyane cyane ni filime mu kazo ifilime ishobora kuba igeze nko ku ma episode umenga ashika kuri 6 diyo n'indwi ama episode ubu nyene tuvugana ama episode ndwi ari ku rubuga rwa YouTube kwa New Talent Burundi ja filime mu kuyandika mwisunzike mugerageje kuraba umubano tuba turimo ni yihe message mwashatse gutanga muri ja filime kuko hari benshi batarayibona mugabo nibamara kubona kino kiganiro bashobora kuvuga ati reka tuje kuraba iyo filime kumbure hariho a message toshobora kuhakura ja filime ni yihe message mwashatse gushikiriza muri society ego murakoze filime mukaso ni filime ikozwe novuga ikozwe neza kandi yateguwe neza yagomenda umudirector kandi umwanditsi wa filime mugabo sindafite kuyandika DJ nyine nafashanyije n'umuproducer dukora asanzwe abizi yitwa Emete Ofi mu kuyandika twarisunze ko abakinyi ba filime ndundi filime dukina ibintu tubayemwo zaranturu mu babanyi mu buzima bwa misi yose kandi twatugomba yuko dutanga message jore no producteur wacu wa NT Burundi twaricere baduti niki ikintu twokora tubona cyo kirabangama tufatiye ku buzima bw'abana turabona ko batutimbo hari abana benshi babayeho nabi kandi ugasanga babase wabafise ibintu cyo ugasanga barafise itunga mugasanga abana babayeho nabi tureske none babaho nabi gute tugiye turaraba tubahije nino turatoza amakuru bavuye ngamukanyusha turadugiye muri ngenga busoro turajya iyo mukanyusha ku musagara hejuru sinzi bahita naho nibuka muduza dusanga ikibazo cya ba mukasi b'abantu kirabangamye cyane n'ubya tuje abajimbo reka dukore kuri ide ya mukaso kuja dutegura ja filme irateguye ibintu kandi irakozemo n'amasene agiye arayobera rimwe yego no kuvuga ugerageje kuraba ijya filime hariho byishire yigisha muri societe Diyonge tugerageje kuraba ama action ari muri ijya filme tugiye kuraba ngene wagiye urakina filme
hari aho usanga uri mu iyarara ibiki n'ibindi amafoto yagiye agaragara ndetse no ku mbuga ngurukana bumenyi n'amafoto yagiye atemberako inyuma yabijya anye Diyonge ntibashobora kuba bamutinya mwibarabara akavuga ati ese burya buzima nibwo yubabayemwo bizamgute kugira winjire muri rya muntu ya ego je navuze ko twaricaye turavuga n'umupoliteri wanje yani harimo amasene yagiye arampanuramwo hama cyo kuvuga ngo abantu bantinya irevuremo abantu bantinya uyu mwanya ko ari nk'isene twakinye dukinira ku kaburi ya none mu bantu bakintinya avuga ati ski none uyu muntu ibintu nibiki afite n'ubatatahura hama ryagengeye ukina isene ndi mu yarara nyeje kwikina nkivuye ntarahindura imuzu naroye n'abantu bashobora kwanga kundamutsa producteur wanje arabinginga aravuga ati wapi we ndiwo n'umusazi arasara bariruka arabinga ati bamuramutse baranka nabyo ati nta kibazo tugire tubandanye ariko mu nyuma muzima busanzwe siko mbayeho nta bijya no kugira ngo twigishe abantu koma byogenda n'ingaruka wenda message irimo wazo kwikana kugeza ihere bazobona message Diyonge we nk'umudirector ushobora gutegura abantu bakina amafilm biroroshe kwinjiza nk'umuntu kuba yose kinazijya sene nawe usanzwe ukina aya ntivyoroshe vraiment nivyoroshe sivyo ko je byarugiye binduhisha mbere nk'umuproject dukoresha ko yawe nawe nyine arahura n'ibisanga cyane yari kuri appareil kesho yasabye ko azuza arakoresha inkoni ruva yuko kugira ngo umuntu umukinishe umwinjize mu gukina filme abivive nyene bye nikorwa gikomeye cyane kandi bitwara igihe bisaba n'inguvu n'umwete no kwitanga vuba yego mico no uvuga ntabwo vyoroshe kabisa umaze gushika muri societe ukabona abantu birabagoye kwakira zijya isi ya ushira mu mafilme ngo vyakira gute nawe nda vyakira kwa bisanzwe ko aje mba ndi mu kazi kuba vyakira ko twabifata kosi ko sindi batege ko bashobora kumfata ko bamfata kosi ndavuga ati nta kibazo ikunuko je mba ndi ku kazi yego abantu babona muri ko muractinga mukina kujyanye ukaja kwiyarara abandi bakaja mu itongo na cyane cyane ko tubona mwitongo ari ahantu heshi abantu bagirira ubwoba hari biroroshe yuko umuntu ashobora kuvuga ati reka ninjire mu mugwa w'abakinyi b'amafilme mu gihe babona mwagitinga kujyanye mushobora gukina n'ibintu nyene menga byo tuma umuntu agira ubwoba ya ego mwana bitorohera harimo n'abagira ubwoba kuza gukina na twebwe harimo batwita ngo abafilmasoni cyangwa abareze tuba tugiye guhamura ariko apana for example nuko nagombye kwerekana yuko hariho igihe umwana bamutumiza akababara asanga yagiye kurira kuri ku ntatemwa ya mama wiwe atuntu yababaye ariko akagenda kubera impamvu yuko abari mu babaje ya niyo symbole yo kugira ko bajye bana agenda yo kubera iki yagenze gute kimeze gute Ok Diyonge merci beaucoup ama turiko turaraba ibikorwa mu bigejeje kure niho mugitangura ariko ibintu mukora bimeze neza cyane inyuma yo gusohora season yitwa Mukasho hariho nibindi bikorwa muri ko murashira ahabona yes nakahe kanovera muri ko murashira muri ivyo bikorwa kugira ngo abarundi bene bacu babandanye bakunda ifilime muri ko murabahereza icyambere nuko twanda kugaragaza ubushobozi dufise kama tugatuma dukina ibintu byigisha abantu byo bavana bikabashira n'ahandi yego meke nicyo gikuru icyambere nuko twebwe tumanza kwigaragaza icyo dushoboye yuko wenda ngaha mu Burundi canke n'ahandi hari abantu bafise impano wenda twatubwirageza tanga message yigisha guhindura umuntu uko abari yego ngaha mu Burundi ifilime tukina ntituba dushaka yuko zishika ngaha mu Burundi gusa tuba dukeneye ko zirabwa n'amanyamahanga ndetse no muri ako karere ka East Africa bakazikunda ni gikimwe muri ko murakora nk'ugwaruka rushasha ruriko develop impano yabo kugira ngo filime zanyu zishike kure ya ico ni kimwe mu bikorwa ubu tuko turategura yuko koza turakina filme ya bibaye ngombwa tukaza turacanga indimi kugira ngo n'abahandi bavyumve hama ikindi naco tukagwiza ibikorwa byinshi ama action menshi kuburyo bw'uko n'umuntu atumisa amajambo sarabye iyo action ashaka kubona message iyariyo yego okay merci Diyonge nyuma yuko turangiza kino kiganiro cyacu turashaka ugire akajambo ku bantu bifuza gukina amafilime
bafise impano ariko vyabagoye kugira ngo baje kuzerekana. Ya egome ndazi yuko ngaha mu Burundi hari abantu benshi bise impano ariko ikibazo ari aho nashaka kuzigaragariza. Icyambere no babwira ati courage badacika intege, hamwe cyakabiri nkababwira ati babyinyegezemwo kuko birabafasha birashikana n'ahandi n'abandi bamaze kubibona. Tuvuga ati bivanye naho yoba herere canke aho yegereye yogerageza akagenda karaba abantu baba bakora ivyo bikorwa bihwanye n'impano yiwe akagira akavugana nabo, wenda ntibavyoroshe ariko avuganye nabo turashobora guca amufasha naho akagaragaza impano ziwe akereka ubundi n'amakungu icyo ashoboye n'icyaha. Tukiraho nyene Giyonge, turabona yuko nko mu ishuri umuntu ariga ibintu akabimenya, sivyo? Mu gukina filime naho bisaba kuba ufise impano canke urashobora kuba ukunda kuba wokina filime hanyuma ukaza ukavyiga ukabimena no mu gihe utoba wiyumvamo impano yo gukina filime. Ego mu gihe ukunda filime ukabikunda neza byo uravyiga kandi urabimenya urakina neza, wenda mbere ukazosanga wamaze kubibamwo uranabi tanabyinjimwe cyane ukabikora neza ubyiyumva mu bikunze. Ego me birabaho vraiment gusa bisaba ko uba ubikunda kandi ukabyiyumvamo. Ego turi ngaha mu Burundi turiko turaraba ama statistique ku mbuga kuri za Google ndetse n'ahandi hantu nyene babirabira, turabona yuko abarundi amafilime yabo batayakurikirana cyane. Ya egome cyo no kivuga ko ntibakurikirana kubera mu Burundi ntabwo turamenya gusupport guhana support. Cyambe nuko nogira ko nsaba abantu babishoboye bakunda urwaruka rw'i Burundi bakunda impano z'u Burundi yuko bagerageza kuza barasupportinga abana baba babona yuko bafise impano kugira bazigaragaze bigatuma igihugu gitera imbere kandi n'abana bwabo bagatera imbere bigashika kure. None usaba yuko gira wenda twebwe ubwacu abakinyi ba filime canke n'abandi bafite impano zitandukanye ba comedy yaba n'umuziki yuko turonka abantu bafata mu mugongo biba biryoshye cyane ko twana umwete na bidi bigatuma ukora ibintu byinshi ukora n'ibintu bisa neza bigatuma ugaragaza ishusho nziza y'u Burundi ukanagaragaza ico uri n'ico mari igihugu n'ikikuri mu wewe ubwawe. Rero igikuru nuko tworonka abadusupportinga byiza cyane. Yes kabisa, ikiganiro ni Agasozo Talent, twabwiye ko twagendeye NT Burundi New Talent n'umugwi ukina amafilime kandi ubikora neza cyane hano onye mu gisagara ca Bujumbura. No munsi turi mu Kanyosha twabasanze bariko barakorera ama repetition. Ni repetition mwariko murashootinga? Ya twari muri tournage. Ya bari muri tournage aho bariko barategura filime imeze neza cyane, mu minsi ija ishobora no kuja ahabona. NT Burundi yatanguye ryari Giyonge? Ya NT Burundi yatanguye itarike 12 z'ukwezi kwa 11 2022 mu mwaka uheze. Muri mwaka uheze. Mu gushinga NT Burundi New Talent mwari mufise ihangiro irihe, mwashaka gushika guki, mwayishinze mufise vision iyihe? Ihangiro dufise nayisibwe ariko nuko nayisibwe biciye kure cyane no kuduteza imbere twiteza imbere twebwe ubwacu tugateza imbere igihugu cyacu tukagiha image mu makungu tukereka makungu yuko mu Burundi harimo abantu bashoboye gukina filime cyangwa impano zitandukanye n'izindi zose bigashika kure. Ya iyo niyo vision dufise tugomba gushika twitege ibikorwa bimeze gute mu minsi? Cyane gose mo twitege ibikorwa mukaso ikirabandanya na nyuma ya mukaso tuko turakora n'ibindi bikorwa bimeze neza kandi ivyo bizoshimwa n'abarundi bigashimwa n'abandi bose. Ariko turiko turarabare ifilime mukaso na cyane kugira ngo dushire abantu basanzwe bakunda filime bashobore kuba bama barindiriye filime ku mwanya nyawo. Nigiki muriko murakora kugira ngo mushobore gushiraho umunsi ati filime mukaso izokwama ijaho umunsi y'unuyu? Ya egome mukaso yamijako kuwa kabiri kuwa kane no kuwa gatandatu mu bitagoranye ngabe nk'akabazo ka technique cyangwa ikindi kibazo runaka
yamijya ko kuri iyo misi. Inyuma y'season ya Mukaso nta yindi season muri ko muradutegura. Ya egome irahari yitwa Love Crazy. No kuvuga izoja ko hanyuma ni filme Mukaso mubandaye muri Twaje ko turavyiga ko nabo dukwana twako twumva ko twumva twareka Mukasi gahera hamwe n'iraye kaja ko mu nyuma canke zikaja ko zosi turacari ko turavyiga ukuntu vyogenda. Reka tugushimire Dio. Ngo namwe murakoze. Abariko muradukurikirana ikiganiro cari Agasozo Talent ukaba utari bwagire subscribe Agasozo TV uyu n'umwanya wo gukora subscribe uje no kuri NT Burundi uja kuri YouTube ugakora subscribe kugira ngo amafilime abameze neza cyane ntaze agucike. Yari MC Donari numba metre tura capitale nkuko musanzwe mubizi ndabareza ama update amakuru abari kara trending hano onye muri industry ya +257 ndabwira ati ciao.